mbere na mbere tubanje gushimira Imana kuko urugendo rwagenze neza. Icyo nico gikuru cya mbere cyaruranze nuko rwagenze neza. Urugendo rero tuvuyemo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugendo twari twitavye ubutumire bw'urwego ruraba amagara y'abakenyezi, aho bariko bigina inshuro igira kane kuva habayeho itegeko ryo kumvikana ryabereye Geneve ku bijyanye n'amagara y'abakenyezi, kandi na cyane cyane kurwaniriza hamwe gukorora inda. Murazi yuko iyo umuntu akoroye inda ni ukwica ikiremwa muntu, kandi n'ubuzima bw'umukenyezi burahatosekarira. Twarashoboye rero kubonana n'abakenguzamateka n'abashingamateka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi twarahuye n'ibindi bihugu bihurikiye muri uko kumvikana kwabereye Geneve, ibihugu bitari bike, kandi naganda bamenyeshe ko n'igihugu cyacu cy'u Burundi carinjiye muri ivyo bihugu. Kabaye n'akaryo kuserukira igihugu cyacu mu Burundi muri Amerika, guca shinga idarapo gerekana ko n'igihugu cyacu cy'u Burundi cinjiye muri uwo mugwi wemeza kandi ushigikira ibyavuye muri Geneve, na cyane cyane ku magara meza y'umukenyezi no kurwanya gukorora inda. Si ibyo gusa, yari inama y'ingirakamaro kuko harabaye guhanahana ivyumviro bitandukanye ku neza y'ibihugu, ku neza y'abantu, ku buryo baravuze ko nk'impanuro cyane cyane ku gihugu kimwe kimwe ku kindi yuko kitopfa ivyo kigiye kiyororera mu gihugu kimwe kimwe. Kubera iki? Murabona ko unye isi ibintu byose bitera bihindagurika, aho usanga abasangiye ibitsina bashaka kubakana. Ibyo nabyo nyine biri mu vyamirijwe muri iyo nama, kubera Imana yaremye umugabo n'umugore kugira babe ari bo babana, ntiyaremye ngo abagore babana ari abagore gusa. Ibyo byose byabereye muri iyo nama, kandi iyo nama yarishimangiye ku bwigenge bw'igihugu, yuko igihugu cyose gitegerezwa kugira ubwigenge, ata mategeko yoza ava ahandi yoza ahungabanya ubwigenge bw'igihugu, na cyane cyane ku neza y'abenegihugu, ku neza y'igihugu. Rero iyo nama yarishimikiye ku magara y'umukenyezi, kandi ko umukenyezi ari umushinge w'iterambere mu gihugu, umukenyezi ari uwo gukingirwa, umukenyezi ari uwo guteza imbere, na cyane cyane afise amagara meza. Iyo nama rero twahuriyemo n'ibindi bihugu bihurikiye muri uwo muryango w'ivyo bihugu vyemeje bishiraho ingingo zumvikana ko amagara y'umukenyezi akwiye kubungabungwa, kandi no guharanira agateka k'umukenyezi, na cyane cyane iterambere ry'umukenyezi. Twebwe ku ruhande rwacu rw'u Burundi twarababwiye ko ari umuziro uzigwa mu Burundi gukorora inda, Uburundi butavyemera na gato, kandi igihugu cashize Imana imbere. Kimaze gushira Imana imbere, nticoshira imbere kwica ikiremwa muntu, kuko imbanyi yamaze kuba n'umuntu aba yamaze kubaho, kirazira kumuhungabaniriza agateka, kandi agateka gashobora no gutosekaza imico n'imigenzo y'igihugu. Hamwe n'ivyo rero baratanze impanuro zimwe zimwe. Murabona ko hariho ivyigwa rero, mboneyeho n'abigisha barezi nk'abarundi, mu byo turonka twigisha abana tuze turaraba ibyo tubigisha, na cyane cyane jewe sindi umwigisha, ariko ndumva bivugwa ngo liberté de sexe ku bana,
ivyo rero murumva iyo bitera bija rero ati kugira ngo Imana ntishavure nuko twoshira imbere imico myiza, imico iranga abakozi b'Imana mu bana bacu, bagakurira mu ijambo ry'Imana, mu bana bacu bakiga ibintu bidatosekara imico n'imigenzo. Twarababwiye ko Uburundi bwiteguye kwakira abo bose bazoza bashigikira igihugu mu iterambere ry'amagara y'abakenyezi, mu iterambere ry'igihugu, kandi abo bose bazoza bubahiriza ubwigenge bw'igihugu cacu c'u Burundi, ntibaze badukandamiza bati mutegeza gukurikiza ibi. Abo rero bazoza biteguye kuduha amahoro no kuduha ubwigenge bwacu, kubwubahiriza iteka n'itekane ku iteka ry'igihugu cy'u Burundi, ku iteka ry'abarundikazi, ku iteka ry'abana b'abarundi, yuko tuzobakirana ukwezi, ko igihugu cyose cohagarara magabo kikamera magabo, kikabanza kikaraba neza ivyo bintu bavuze ko bashaka gutangira kwimfashanyo canke bashaka gushigikiza igihugu, ko atari ibintu biza bitembagaza igihugu na cane cane mu gicafuza. Ivyo rero wari wese wifata nka nkama, si n'igihugu gusa no mu miryango hari hose, ko kizira kwakira utuganuke turoze. Abafaransa nibo bavuga neza ati bavuga ko ari cadeau empoisonné, niko twifata. Rero nibaza ko umuntu wari wese ashobora kumva ico yokora kugira ngo yirinde gutosekaza imico n'akaranga biranga abarundi, na cane cane kwiyamiriza kwaruka rwoza ruzana ivyo ruzanye nyene boba babivyemwo, na cane cane kubereka umurongo mwiza yuko kizira kubakana cane cane n'uwo musangiye igitsina, kandi yuko kinazira gukorora inda kubera idahitanye ico kiremwa muntu kiri muri uwo muntu kirahitana na nyene kuyibungenga